uzungurire igitabo ca Yosuwa rimwe umurongo wa mbere gushika umurongo w'icenda. Igitabo ca Yosuwa igice ca mbere rimwe umurongo wa mbere gushika ku w'icenda. Izere ko mwahashitse. Urupapuro ni 249. Mutwe w'amajambo uvuga ngo Imana ishikiriza Yosuwa igikogwa. Mose umusavyi Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukana aba bantu bose ubwo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe abisirayeli. 3, ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose. 4, uhereye mu bugaragwa no kuri ya musozi Lebanon ugashitsa ku ruzi runini ari rwo Efurati, ugahitana igihugu cose c'Abaheti ukageza mu kiyaga kinini gihere iburengerazuba, nirwo ruzoba urugabano rwanyu. 5, nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira sinzoguta. 6, ushika mushiramanga kuko ari wowe uzoshikiriza abo bantu igihugu naraye basogokuruza ko nzokibaha. 7, mugabo shika mushiramanga cyane kugira ngo witondere ivyo ivyagezwe byose bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamira iburyo canke ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubira ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. None si jewe nkwibaririye nti shika mushiramanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Ishengero ryose rivuga ati amen. Ndashaka tuganira igice ca kabiri nise gukomera guhagaze ku gucudika n'Imana. Ugukomera guhagaze ku gucudika n'Imana. Mana ishimwe cyane gose kuba ariko barandika ugukomera guhagaze ku gucudika n'Imana. Ndashaka tubanze kwanza dufate umwanya twiyumvire, abaheje kwandika mu ndabe tujane. Mbega iyo bavuze gucudika wumva iki? Mu bisanzwe iyo umuntu avuze ngo gucudika naka cuditse na naka, utahura iki? Gucudika gufise amajambo 5 canke insiguro 5. Ijambo rya mbere gucudika bisigura kunywana. Kunywana, iyo umuntu anywanye n'umuntu aba acuditse n'umuntu. Ijambo rya kabiri bisigura gushira hamwe. Hama insiguro ya 3 isigura kwinjirana cyane. Hama insiguro ya 4 bisigura kubakira ikintu hamwe. Mana ishimwe cyane gose. Nico bisigura gucudika. Tunagerageje kuraba mu migani y'ikirundi, hariho imigani ivuga mu buryo buri positif, inavuga no mu buryo buri negatif kubijanye no gucudika. Ndabaha akaroro gasanzwe. Abarundi baravuze ngo inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Ndabona ko benshi imigani y'ikirundi menga ntayo bazi. Inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Cyo n'umugani wa mbere ugaragaza gucudika. 2, mugani wa 2 ugaragaza gucudika, bavuga ngo ucudika n'umunyantege nke bakabahondera hamwe. Cudika ugendana n'umunyantege nke bakabahondera hamwe. Nuwo n'umugani uvuga gucudika. Hame wa 3 nawe akavuga ngo ucudika n'imbwa ugatahana imbaraga sa. Hama wacudika n'umugabo ugatahana ijambo. Semene amina. Nako ndakemera ugatahana ijambo. Iyo umurundi avuze gutahana ijambo, nugutahana amateka yo kugabigwa. Ivyo byose bivuga ico bita gucudika. Ni naco gituma shaka ko mutahura kino kintu. Gucudika n'umuntu birafise ingaruka bizana, kesaswa ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Ariko kandi
nimba gucudika n'umuntu nico gituma na Bibiliya ivuga ngo ntimuzimire kubana nababi canke gucudika n'ababi vyonona ingeso nziza. Uyu munsi hari abantu mu buzima bwabo bwononekaye canke bugahusha intumbero bivanye n'umuntu bigeze kucudika mu buzima bwiwe. Murabitahura? Hari abantu ngaha banyoye urumogi kubera ko bagize amahirwe mabi yo kucudika n'abanywa urumogi. Wa mbere ni jewe, kubera ko jewe igihe nanywa itabi n'urumogi nabanje kugwa mu igugu ry'abanywa urumogi n'abanywa tabi. Uriko murantahura agashengero ry'Imana. Ariko kandi hari abantu bavuyemo ikintu gihambaye kubera ko bagize amahirwe bakacudika n'abantu bafise ivyiyumviro vyiza. Hama umuntu akagufata ukuboko akakubwira ati muhungu wacu peti uciye ngaha uzobona ikiganza ciza, kandi ugasanga bisigura ngo gucudika birafise ingaruka bizana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hari abantu bacuditse n'abantu bikaba intanduruko yo gusenya ingo zabo. Kubera iki? Wacuditse n'abantu bakokeza bakwereka kumenga uriko urakandagirwa hama ubigendeyeko. Sinzopfa nibagiye umugabo w'umugenzi wanje, musi umwe yigeze kuba afise abagenzi, yari afise umugore b'abanyamahoro, umva inka n'imirima, umugore amusanganira mw'ibarabara atashe, hama bagenzi baramubwira ngo wewe ngo nta musi n'umwe uzopfa ubaye umugabo udakubise umugore. Urumva gucudika ngo wajya umugore ngo utaramuhonda ngo abaha kugaya. Wa mugabo nawe umunsi umwe nta nzoga anywa, n'umurokore w'abandi, yacuditse n'ibisigara inkoko. Acaragenda ashitse muhira basha yaya Ariani mukagwisara asema ngo amemunuia. Umugore aje kumubwira ngo karibu sheri ikofi rya mbere ati mwa. Umugore ati habaye iki rya kabiri mwa. Ijya gatatu sentira mushura nk'inshuro zitanu. Amubwira ngo nakugize iki ngo uyu munsi ubimenye ko ndi umugabo. Ngo uyu munsi ubimenye ko ndi umugabo. Ikibazo gihagaze hehe? Si vyari bisanzwe muri we, yacuditse n'abantu bataribo bamupakira ibitari byo. Hello. Ico gituma mu buzima impanuro ni nziza, gutegwa intege ni nziza, ni vyiza, ariko imbere yo gushira mu ngiro ico watewe intege canke ugahanuka banza ushire ku munzani. Asifiwe Yesu. Banza ushire ku munzani. Nico gituma rero gucudika uyu munsi nanje rero ngiye kubigisha canke kubereka ingaruka nziza zizanwa no gucudika n'Imana. Ikintu ca mbere utegeza gutahura mu buzima bw'iwawe nimba uri kurandika canke uri kurankurikirana, icambere utegereza kumenya nimba uri kurandika ni ukuroranirwa no gukomera birafise aho biva ntivyizana. Kuroranirwa no gukomera birafise aho biva ntivyizana. Iri ni ikintu umuntu wese ategeza gukosora mu buzima bwiwe. Beneda ukaba ushaka kuroranirwa kandi ukaba ushaka gukomera, tahura neza ko ivyo bintu bitizana. Shobora kumbwira ati rega pasitori wewe uri kuravuga reka ndaguha akaro gasanzwe. Bavukanye banje Imana ishimwe cyane gose. Hari umuntu amaze gusoma amakuru ya Dawidi. Benshi ndaze ko amaze gusoma amakuru ya Dawidi. Igihe umwami Mana yategeka Samuel kuja kurobanuza amavuta Dawidi, murabizi ngene vyagenze. Dawidi yari nyuma y'intama ari umwana w'indwi yavutse ku mugore wa kabiri, ata espoir yo kugira icavamo na kimwe yari afise. Hama Imana nyene amasezerano igendera murobanura imusuka kwa amavuta. Hama Dawidi caciye kiba yaciye asubira mu ishamba kuragira umukuku wase. Ariko mubanze mu vyibuke, Dawidi yarasutswe kwa amavuta yo kuba umwami. Murabitahura? Hagati yo gusukwa kwa amavuta yo kuba umwami no gushika ku ngoma y'ubwami hariho urugendo. Gushika ku ngoma y'ubwami nico cita kuronirwa kwa Dawidi. Ariko ikibazo gihagaze ngaha, wibaza ko umunsi Dawidi bamuseka amavuta yaciye atangura kugenda gutya agenda gutya hamara bango wow ndabaye umwami. Oya, aha ni abakristo benshi bibesha
kuba Imana yaragusezeraniye amasezerano no gushitswa kwayo masezerano, hari intambara iba hagati semeni ya mina, hari intambara iba hagati. Iyi ntambara itaratsindwa, itaragwana, urashobora kudashikira amasezerano. Cyo gutuma hari abantu benshi bafite amasezerano ariko biyumvira kubireka. Ni wabona umuntu yaroraniwe, menya ko haraho byavuye. Ni wabona umuntu yatsinze, menya ko haraho byavuye. Raba rero Imana kugira ngo ushobore kugirira neza Dawidi, byace bigenda gute? Yacihagurutse intambara mu Bisirayeli. Iyo ntambara havyukamo umugabo witwa Goliyati. Goliyati amaza imisi 40 n'amajoro 40 Abisirayeli. Goliyati aserutse arababwira, tumviriza mwatugabo mwe tw'Abisirayeli, nimuhamagara umuntu aze tugwane, nimwantsinda mwebwe, nimwantsinda twebwe n'Imana zacu zobabera abaja, ariko nitwabatsinda mwebwe n'Imana yanyu muzotubera abaja. Nimuze ninde hwanye nani? Abisirayeli bose bakanyegera panda 40 jours et 40 nuits. Ariko raba Imana ihagurutsa ka Dawidi mu gipimo kitazwi. Ako kanya kacakaraza ku rugamba, kumvise wa mugabo yateye ubwoba abantu bose, kumvise wa mugabo yajugumiza abantu bose, ariko we mu mutima kubera ko bari bafitanye amateka n'Imana, yumva umenga ni cyayi cyakunywa. Mana ishimwe cyane gose, yumva umenga birasanzwe, yumva umenga ntabitangaza. Dawidi acari propose ati, ninanesha ujya mugabo araza kumiki, umugabo abami batinye, umugabo abantu bose batinye, wewe. Dawidi aravuga ati, uhoraho yagiye arandokora mu menyo y'ingwe n'ay'intama, araza kundokora amaboko y'ujya mugabo. Bari bafitanye amateka. Arabara mu kanya gato sa Dawidi aragenda yishe Goliyati. Amaze kwica Goliyati, uwo munsi Imana ikimutegurira abakenyezi bamupromotinga mu bwami. Baca baza bafite udushako tungomba, baza baririmba ngo Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yishe ibihumbi. Uhereye uwo munsi Sawuli aca yandika ikete, yandikira se wa Dawidi ngo uhereye uyu munsi ndagusavye Dawidi agumane nanje, sawa, kugira ngo abe uwuntwaza ibigwane. Kubera iki byagenze gutyo? Yararonsa akajyo ko mushikana ibwami ko gutangura kwiga amateka y'ubwami. Wowe yumvira ko yari kuzova inyuma y'intama gusa ashikira ibwami, yari kuzokora amakosa kubera ko afite mentalite y'icungere. Ariko Imana imuciriye akaryo ko kunyesha ikigatanya, atanguye kwinjira mu bwami kugira ngo atangure kameme kumenya amateka ngenderwako, ingene abami bavuga, ingene abami bambara, ingene abami baryama, ingene abami batabaruka. Ni naco gituma igihe Dawidi amaze kuja ku ngoma nta makosa menshi yakoze, kuko yagiye ku ngoma yaramaze kwitoza ivyo ku ngoma. Ariko banza mutahure kino kintu kugira ngo Dawidi agire iki? Ashikire prosperity, ashikire kunesha. Vyahagaze ku ntsinzi ya ronse. Nandiko ndavuga ngo kuroranirwa kose no kunesha kurafisa aho kuva. Imana ishimwe cyane gose, kurafisa aho kuva. Kenshi na kenshi reka ndababwiza ukuri, intsinzi z'abantu bakomeye zihagarara ku bwinshi bw'intambara bagwanye bakanesha. Intsinzi z'abantu bakomeye zihagarara ku bwinshi bw'intambara bagize iki? Bagwanye bakanesha. Nico gutuma muze mugaragaze kuraba, iyo abantu bamaze gukura bakicara n'abantu bakiri bato, uzosanga mu kanwa kabo batabwira bakiri bato ko ubuzima bworoshe, ariko bababwira ko ubuzima bushoboka. Kubera iki bababwira ko ubuzima bushoboka? Ni kubera ko baramaze gutahura ko atakintu cizana, ikintu cyose kirakorerwa. Asifiwe Yesu. Ikintu cyose kirakorerwa. Ni naco gituma rero abantu b'Imana utegereza kumenya ikintu cyose ni cizana, ikintu cyose kirafise aho gikomoka. Number 1 rero, iyo umuntu aroraniwe mu isi iboneka, aba yabanje kuroranirwa mu isi itaboneka. Niko bimeze. Niba ashaka kubitahura, Abaheburayo 11:3 avuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, kandi niko kutumenyesha yuko ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Means what? Ibiboneka bitaremwe mu biseruka bisigura iki? Bisigura neza ko ibiboneka vyaremwe mu bitaboneka. Monde visible yaremwe ikuwe muri monde invisible. Ni naco gituma rero kuroranirwa muri monde visible n'urugendo rutangurira muri monde invisible. Umva, kunanirwa muri monde visible n'urugendo rutangurira muri monde invisible. Ni naco gituma umuntu akomeye ahambaye mu isi ya rurema, si umuntu afise igihagararo mu isi,
n'umuntu afise igihagararo mu isi y'imwemu. Umuntu afise igihagararo mu isi y'imwemu, umuntu afise icyo amaze kubaka mu isi y'imwemu, umuntu afise icyo amaze guhagurutsa mu isi y'imwemu, uyo muntu arakomeye. Kubera iki? Nico yubatse cyose giteramirwa n'imbaraga z'ikimwemu ziri ku buzima bwiwe. Tahura, nico gutuma Bibiliya iratwereka ko hariyo monde spirituelle zibiri, isi y'imwemu y'Imana n'isi y'imwemu ya Satani. Nico gituma mu buzima banza utahure nta zone netre ibaho. Ibitavuye mu isi y'imwemu y'Imana biva mu isi y'imwemu y'abadayimoni. Asifiwe Yesu. Kuroranirwa ni wabona abantu bari mu isi ngaha, kurora ukabona umuntu yaroraniwe, ibintu bibiri. Swate yaroraniwe avomerewe n'isi y'imwemu y'Imana, Imana niyo soko yo kuroranirwa kwiwe. Swate yaroraniwe avomerewe n'isi y'abadayimoni, Satani Lucifero niwe nkomoko yo kuroranirwa kwiwe. Nta hazare ibaho. Ibi byuko abantu babaho bakibaza ko umunsi umwe bashobora kubona igitangaza batazi aho cavuye. Oya, nta hazare ibaho. Swate biva muri monde spirituelle y'Imana canke muri monde spirituelle diabolique, bivana n'icavomereye ubuzima bw'umuntu. Shaka ndabereka akarorero, Imana ishimwe cyane gose. Abanyefeso 6 ku murongo w'10-13 andika, Bibiliya avuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso n'abakuru n'abafise ububasha batwara isi y'umwiza. Niba shaka gutahurira ijambo, kenda muri Daniyeli 10 uzobona umugabo Daniyeli ngo ariko arasenga Imana imwuzuza ubwenge no gutahura y'ibintu bizoba muri kazoza. Ngo hamicogiye marayika w'Imana muzanira inyishu Gabriel ajeje inkuru nziza, ngo ako kanya ngo acahura n'umwami w'abaperesi. Umwami w'abaperesi n'umudayimoni aganza ikirere, hama ngo baragwana kumara imisi 21. Imisi 21 hari intambara mu kirere. Imana yarungitse kuroranirwa, ariko Satani avuga ngo nta kuroranirwa uncishamo ugiye gutabara isi. Daniel ara persevera 21 jours. Ndakunda ijambo marayika yavuze. Imana icurungika Mikayeli agenda guhana intambara, afata inyishu ayishikiriza Daniel. Aramubwira tumviriza rero, amasengesho yawe wasenze yarishuwe, ariko nari maze 21 jours ngwana n'umudayimoni wo mu kirere, kugeza aho Imana yarungitse Mikayeli atazibigwa. Ngo kandi mejeje kugwana n'umwami w'abaperesi, hari undi mwami ntegeza kuja kugwana nawe. Ibi vyanyeretse iki? Si kubera ko hari umudayimoni umwe umaze gutsinda mu buzima bw'iwawe abandi bose batanze imihoho. Oya, hari uwo wanesheje, ariko hari abandi ukitegereza kugwana nabo. Cyo gutuma mu buzima muze mugerageze kubiraba, hari umuntu ashobora kureyisisa mu rwego rw'urugo, urugo rwiwe rutemba amata n'ubuki, ni sheri, shushu, karoti, tungurusumu, maisha ya kwenda mbere. Ira urwego rw'amafaranga uratuma inkungugu kurusha abandi bantu bose. Ni urwego rumwe umaze kuroranirwamo, ariko hari urundi rwego utarashobora kuroranirwamo. Hari abantu uyu munsi muri fiançailles, yewe abakubeshe bose warabibagiye. Imana iguha umuhungu agukunda, agusengera kuko nicyo ashoboye cyonyine, ariko kugira ngo winjire mu rwego rwo kubana nawe piko vitangani, kuva umunsi yinjiye mu buzima bw'iwawe waciye umwibagiza kumenya akamoto k'inoti. Sinzi ko muri ko muratahura. Hari abantu muri domaine y'abana baroraniwe, iyo agize gutya abavyaye amahasi yasubira akavyara batatu, mu myaka 3 ufise abana 8, birabaho. Ariko injira mu rwego rwo kubagaburira ndugu yangu na sufurire, birabaho ntibibaho. Nico gutuma atahura kino kintu, umudayimoni umwe yaneshejwe mu kirere c'imwemu. Nibisigura ko abadayimoni bose baneshejwe, uracafise intambara zo kugwana na wewe. Hari abantu uyu munsi kuronka akazi bitabagoye, n'ukuri wapfuye guheza uhura n'umuntu mu bibarabara ati mpa diplome. Birabaho nibibaho. Ila ndugu yangu, sheri unamwambia miaka 3, sheri unamwambia miaka 5, ndiro kuracha doktora.
myaka 5 ni ya doctor. Ikibazo ntushobora kwiyumvira impamvu hariho ugwego umaze kuneshamwo ukwiye kwikeza ugashima Imana, ariko hariho ugwego urindiriye kunesha mu bugira kandi. Iri jambo narenda risoma mu ijuru ndatangara, aramubwira ngo mejeje kugwana n'umwami w'abaperesi, mejeje canja kugwana n'umwami w'abamedi. Chantahura neza ko meme abamarayika batugwanira ntibagira intambara imwe yonyene, bagira intambara nyinshi zitandukanye. Uko turushiriza gucudikana niko imbaraga z'Imana zitugwanira davantage semeni ya mina. Imana ishima cyane gose. Bisigura iki rero? Bisigura ya majambo Yobu yavuze ngo mbega umuntu akiri mwisi ntiyamba ari mu ntambara gusa, imisi yose nk'umucangiro, kirazira kuryama mu kondora zose ngo nuko ufise domaine waneshejemo, uracakeneye kunesha mu rwego rwa kabiri semeni ya mina. Hari umuntu ari karanyumvaga bene data, haleluya haleluya. Hari abantu mwese bari ngaha kuronka amafaranga ntibarinda gusenga, kuronka amafaranga ntibarinda gusenga. Sha ugira gutya ati amajana 5 akabaraje wakwikubita hari, ariko ikibazo kiri ngaha, malgré ubwinshi bw'amafaranga uronka ntivyigera bikunda ko wubaka ikintu na kimwe. Uyu musi utotareje amafaranga umaze kuronka urabona inzu y'agasekebuye kandi hehe mukinanira, ariko uyu musi uracapanze. Ikibazo gihagaze ngaha, hariho niveau y'umudayimoni utegerezwa kugwana kugira ngo habeho stabilité financière. Ibi rero kurabigira bakizwa benshi ntibabitahura kuko abakizwa ari muri mwandi ya pokeya. Oya Imana ituzi nk'inku kumazijya ivyo zihigiye. Urakeneye ntahe mu buzima bw'iwawe, hariho dimension y'umudayimoni ategereza gutsindwa mu buzima bw'iwawe. Raba twabonye neza ko abo tunigana, ariko meme na Efesiens 1 Bibiliya yavuga ngo yaduhezaga imihezagiro y'imhemu. Haleluya. Ibintu byose bitangurira mu isi y'imhemu, yaduhezaga imihezagiro y'imhemu turi muri Kristo Yesu ahantu ho mwijuru. Reisite yose itangurira mu kirere cy'imhemu, esheke na defete yose itangurira mu isi y'imhemu. Ivyo ubona biriko biragukubita mu isi iboneka, menya neza ko byatanguriye mu isi itaboneka. Nawe mu kubigwanya ntubigwanyiriza mu isi iboneka, utegeza kubigwanyiriza mu isi itaboneka. Aho hafinye ko uri kurafyina n'ikintu citwa ubuzima bwawe. Imana ishima cyane gose, Imana ishima cyane gose. Sinda kubesha, urashobora kugira mariage vyoroshe, sha ukaronka ivyo ugaburira abana, ariko ugerageje kwiraba ugasanga hejuru y'abana bawe hari imwemu yo kunanirana. Hari imwemu yo mwendrere, abana baragucikana ico ntavuze. Tahura kino kintu bene data, hariho urugezo waneshejemo ivyawe n'ivyazibigwa, d'accord? Ariko hari izindi ntambaro ukwiye kugwana kugira ngo akomeze kuba gasunuzo ka prosperity mu buzima bwawe. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ari karanyumva, reka ndabongererezemo ikintu kenshi abantu benshi batamenya. Reka ndabongereze ikindi kintu abantu benshi batamenya, bategeza kumenya mu buzima bwabo. Imana ihabwe icubahiro. Ndiko ndasoma amakuru y'abami mu gitabo c'abami. Umwami yagararije yari umwami atwara Isirayeli. Munyumvirize hano hantu ngo afatana n'umwami w'abayuda, bari bagiye gutera kandi Imana itigeze ibashigikira. Hama ngo barondera umuvugishwa n'Imana, imhemu mbi zirahaguruka ziravuga ngo reka twikike muri iyi mhema ari kararondera kugira ngo tumuzimize, tumubeshe aje mu rugamba pfireye. Abadayimoni bashobora guhaguruka kugira ngo babeshe umuntu, bamukoresha amahitamo mabi kugira ngo agwe ku rugamba. Ibyo ni twama twabibonye mu buzima. Nta munsi urahaguruka ukaja gukora business ndugu yangu wayiharurira mu ikaramu ukabona ko iyo business izoriha, ariko wayishiramo kuguru ugasanga n'ivyo washizemo byose birahombye. Birabaho ntibibaho. Haba hakoze iki wibaza? Eske Imana irashaka ko duhomba? Siyo nkomoko y'ubutunzi bwacu, ariko birasaba ko twubaka ibirindiro byo guproteje ubuzima bwacu semeni ya mina. Kubera yuko Satani iyananiwe mu zindi nzira yambara ishusho yo kutubesha duhujije inzira. Bakobwa mukiri bato, bakobwa beza, bahungu beza, reka ndakubwiza ukuri, hari igihe Satani ashobora kukubesha ndugu yangu, agafata umutima n'amaso yawe akabihwanya na housing y'ivyo ukeneye. Ugasanga mu buzima bwawe ingeso nziza, kwitonda navyo ukeneye, ukeneye amabote exterieur kujya muhora mu bivuga.
gasanga umukobwa ngo shango je nta muhungu uzopfa neme niyo wasi bimeze gute ngo umuhungu tutokwifotozanya selfie shire kuri profile ngo ntawe nzokwemera. Sindavyanse ariko iyo umuntu ageze ko yinjira muri fiançailles ategereza kugwana n'uyu mudayimoni, kuko abadayimoni benshi baraza mu ishusho yo kubesha kugira ngo bahushije kazoza ku buzima bw'umuntu. Kubera ikintu bene data, iyo ukoze ikosa muri fiançailles ugafatana n'umuntu atariwe, urashobora kugira ubuzima bubi kubera ko bagize intango nziza mbi mu buzima bw'iwawe. Nico gituma mu Faransa yavuze ngo ibikayangana byose sinza habu nduguyanga. Urakeneye gusenga kugira ngo ubuzima bwawe makine. Ni naco gituma bene data, igihe umuntu adashaka kuba serious spirituellement, adashaka kuba umusirikare hagari ubuzima bwiwe, imhemu zo kubesha zihendana ziba nyinshi, kandi imhemu nyinshi zibonekera he no mu bisa n'abavugishwa n'Imana. Mu myaka maze nkorera Imana ndamaze guhura n'iki kintu. Nigeze guhura n'umugabo, sindamubabwira izina ariko yigeze guhura n'umugabo kandi umukozi w'Imana, yigeze guhura n'umuvugishwa n'Imana mu ishengero. Hari bakinisha ya madiri ntimuze mutangare, ahaguruka mu ishengero aragira icyo bita za patos ri kasole, hari bati hari icyo Imana imbwiye. Urazi ko benshi bacava ngo haguruka, simvuze guhaguruka ngo haguruka, ngo Imana imbwiye ngo ujya niwe mugabo wawe, ngo kandi mutegura ubukwe vuba mu mezi 6. Umugabo wawe, umugabo nibamuronka muri ri, umugabo bamuronkera mu mutima, umutima wamukunze nawe akagukunda. Warugo ahagarara muri ri baragenda, ikimba baje bavyaranye abana babiri, wa mugabo acatitara amafaranga ari acara yibagira, ahindukira umugore ngo je sinari nzi ko narongoye inzovu, ngo kweri ni ubogare ngo aradukwiranye. A partir yo musi baca barasambura ngo nakaresi je nakwishimiye, ngo numuvugishwa n'Imana yakushimiye. Murumva ico kintu gabene data, iyo ni mhemi besha, si mhemi besha, ni mhemi besha. Ariko uhagaze mu Mana neza, hari ikintu Imana izoguha, imhemu ya discernement. Haleluya. Burya ubuvugishwa siyo kintu gihambaye, ubuvugishwa budahwanye n'imhemu yawe data atashizemo kashe mu mutima, rekana nabwo, kuko ubuvugishwa bwa vrai buza kwemeza icyo Imana yakwibwiriye mu mbisho. Kwa pamoja watu wa Mungu, yigeze guhura n'umwana ari ngaha, yigeze guhura n'umuvugishwa n'Imana, ambwira ngo hagarara ngo ari icyo Imana inyereke, ngo ibere ryawe ry'iburyo rigiye kugwara kanseri. Umwana akomeye, akana prazi cyo babashaka. Burya mu bisanzwe y'umutima urahuwe, ubwoba bukinjira, bwinjira no mudayimoni, kuko umudayimoni yinjirana mu bwoba. Hama uwo mwana carazagira amahirwe azariruka nari ngaha ku munsi wa kabiri, arambwira ngo mwungere nahuye n'umuntu, nambwira ati natangura bari wayigwara iyo kanseri ya urazi kubona ingwara ntubwire umuntu ubutabazi. Imana si Imana y'ikibazo, ni Imana y'inyishu. Ibonye ikibazo ikubwira ati niwakora ukuzorusimba. Yo Mana namufata manza kumukoropa ya majambo, ndamusomera ijambo ry'Imana, nimuhumuriza abana banje, arakira ndamusengera. Nubu haciye imyaka 6 iyo ngwara ntayazi. Sinzi kuri kuranyumva bene data, shaka kugutauza ibintu byose biparangana, bibanza guparanganira mu isi y'imhemu. Nico gituma ivyo tuza gucungura tubicungurira mu isi y'imhemu. Icinjira mu isi y'imhemu niki? Amasengesho. Haleluya. Ndio maana Mkristo lazima awe mtu wa maombi. Uwe mtu wa maombi ndugu yangu, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa maombi. Kubera utabaye umuntu w'amasengesho, isi y'imhemu izoguhagurukiriza imhemu zikubita hasi ubuzima bw'iwawe. Imana ishima cyane gose. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, abantu benshi barabana mu buzima bwabo gatangura buparangana, buke bukabibona meme spirituellement mugakiza. Ubuzima bugatangura. Bibiri ivuga iki? Ngo iyo umudayimoni avuye mu muntu, avuye hehe mu muntu? Umudayimoni ava mu muntu iyo umuntu avutse ubwa kabiri. Ngo iyo mhemu kigiriki, ngo ikigenda ikayerera atagira amazi, kwepa ubutegetsi bw'amazi, ikazunguruka, ngo imaze kuruha ica yibwira ngo sha, ngo reka nsubire nje kuraba yanzu yanje ko itoba ikubuye, itoba imeze neza. Ngo yagenda igasanga yanzira kubuye. Gukubura niki?
gukubura n'intege nke rega inzu yuzuye itari vide ibirimwe ibintu ibirimwe presence y'Imana ubwa mbere na mbere ibirimwe ijambo ry'Imana ibirimwe amasengesho ibirimwe ivyizigiro bitegwa n'ijambo ry'Imana iyo satani asanze ivyo bintu vyuzuye mu buzima bw'iwawe ntaronka aho yinjira kuko asanga umuriro imbere y'umuryango ariko iyo abuze amasengesho akabura ijambo ry'Imana akabura kwisonzesha akabura ikintu na kimwe asanga iyo nzu iri vide Bibiri tubwira ngo acagenda agahamagara impwemu mbi zineze irusha ubushobozi zikaca zinjira mu buzima bw'iwawe ngo ivyanyuma biba bibi kurusha ivya mbere ugasanga umuntu kera atarakizwa nta nzoga yigeze anywa ariko amaze gusubira inyuma asiganwa kapita mbere wabo imiruturutu n'imizabibu n'ibindi bitandukanye urumva ugasanga kubera iki don't joke ibintu byose bitangurira mu kirere cy'impwemu iyo abadayimoni bagushoboye mu isi y'impwemu no mu isi y'umubiri baragushobora ariko iyo abadayimoni bananiye mu isi y'impwemu no mu isi y'umubiri babananira hari umuntu ariko aranyumvaga bene data nico gituma tahura kino kintu rero iyo umuntu anariwe mu isi y'impwemu ananirwa no mu isi ibonekwa nico gituma twabonye ubwoko bubiri bw'isi y'impwemu tahura rero kino kintu raba ndashaka nabereka ikintu kimwe kigaragaza isi z'impwemu zibiri Luka 10:17 raba Yesu atumye abigishwa biwe kuja kwigisha bagarukanye umunezero baraje ati mwigisha impwemu mizatwumviye mu izina ryawe Yesu arabaravye arababwira ati omwe mwabonye ivyo jewe nabonye ego mwanezerewe ego muriko muravuza impundu ego shango na vigeregere ni vingi ariko jewe nabonye satani akoroka nk'umuravyo mu yandi majambo uwo munezero wanyu arawufuhira aje kugwanya umunezero wanyu bisigura ngo iyo resite yanyu aje kuyigwanya ariko kubera ko mpari ndabahaye ubashokanaga izoka na scorpio nubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mubi Imana ishimwe cyane gose tahura kino kintu nimba kuroranirwa kwacu ari impundu ku Mana kunanirwa kwacu canke kuroranirwa kwacu ni kiriyo kuba dayimoni ni naco gituma Imana ishobora gukora ibishoboka byose ngo iduze ubuzima bwacu ariko umwansi ashobora gukora ibishoboka byose amandura ubuzima bwacu ni naco gituma rero ikiganza cagushize hejuru kitakugumije hejuru nuzoguma hejuru asifiwe Yesu raba Yesu nawe muri Matayo 6:9 aravuga nuko rero nimwasenga muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe rigiriki yubaha ubwami bwawe hama ibikurikirana iki ivyo ushaka bibe mu isi kujya biba none niumva neza ko reisite yacu mu isi ari reisite yabanje kuba mu ijuru bibe mu isi kujya biba mu yandi majambo mu ijuru ari zero mu isi haba mu ijuru ari intsinzi mu isi haba nico gituma umuntu akomeye ntabanza gufata umwanya yubakira ngaha mu isi abanza kubakira mu isi y'impwemu kuko isi y'impwemu ni yizamura isi iboneka Allo hari umuntu ari karanyumva ndabaye example isa kugira mushobore gutahura kuko ni mikino abantu benshi bamaze imisi bakinisha uyu munsi umuntu abantu benshi baguma baririmba si wewe mon frère si wewe ntibikakubeko ugasanga umuntu arakubwiye ngo jewe ngo sindiko ndagira mariage kubera ko bandotse sawa undabwira ngo je sindiko ndatera imbere kubera ko bandotse none ikibazo kiri ngaha je ndashaka kubaza ikibazo kiri ngaha uyu muntu yakuroze yakoresheje iki yakoresheje isi y'impwemu sisabaga bene data avangatiranye ivy'isi y'impwemu n'amajambo none ntivyaje mu isi iboneka kubera ko vyatanguriye mu isi y'impwemu none nawe ndakubaza ikibazo kimwe we uribaza ko ibi vyaparanganiye mu isi y'impwemu uzobiparanganura mu isi y'umubiri utegeza kuduga aho wakoreye uyu yamukoreye sivyo gabene data utegereza kuduga nimba uyu munsi yinjiye kwimatanya n'abadayimoni kugira ngo ashobore kuroga ubuzima bw'iwawe birashoboka ko wimatanya n'umwami haleluya kugira ngo urogore ubuzima bw'iwawe ibanga n'iryahe uwakuvumya akoresheje amajambo urashobora kuyirogoza ukoresheje ijambo ryandiho mu gusenga cyo gutuma mu buzima iyo ubona abarokore bariko bararirimba ngo barandoze barankoreye ko nukubera ko utazi ubushobozi bwaho buri kuko uri muri twega rusha imbaraga uri mubisi ivyo Yesu wenyene abivuga ngo ivyo muzohambira mu isi
bizoba bihambiriwe hehe? Ibyo muzohamburura mu isi bizoba bigize iki? Twebwe turi mu isi turafise ubushobozi bwo gukorana n'isi y'imwemu ya data, ikareka imbaraga, ikarekura imbaraga zikabohora ibyari bibosha ubuzima bw'iwawe. Asifiwe Yesu. Ariko ikibazo gihagaze ngaha, nukumenya ugwego utegerezwa guhagarara. Nico gituma ndiko ndabigisha ikintu cyitwa kwimatanya n'umwami. Apana gusenga no kugendana na Yesu vyinyegejemo izindi nyungu. Senga, gendana na Yesu, umutima umatane kubw'urukundo ukunda umwami. Mana ishimwe cyane gose. Reka ronda bereke ikintu kiri très important. Ijuru bibe mwisi kujya biba hehe? Muyandi majambo bitangurira mu ijuru bigahereza hehe? Ingorane dufise twebwe uyu munsi. Ingorane dufise twebwe uyu munsi. Dufise ikibazo cyuko tubitangurira. Sinzopfa nibagiye umunsi umwe nariko ndasengera, maze gusengera abantu benshi. Hama umunsi umwe nigeze kuba ndiko ndasengera umuntu, hama badayimoni baca barazana liste ngo y'abantu baroze uwo mwana. Bona umuryango wose urakangutse. Hama ndababwira ati umviriza, ikibazo sivyo mwebwe mwoja gukorera abo bantu. Ikibazo n'ubushobozi bw'amasengesho reko ramubohora buza gukorera abo bantu. Murabitaboraga bene data, kuko hari intambara zitagwanirwa mu isi y'umubiri, zigwanirwa mu isi y'imwemu, zikazandare zirita mu isi y'umubiri, zatangure mu isi y'imwemu. Ivyo navyo bintu cyo gutuma reka ndababwiza ukuri, umuntu w'Imana, umukenyezi, umupapa, umusore n'inkumi asenga, ntuzu umugereranye n'umuntu ariko aragendera mu mareba. Kubera yuko tawura kino kintu, nimba uri muri twebwe arusha imbaraga uri mu bisi, tufise uwamanesha buri munsi, bisaba uburyo bwo kwimatanya nawe. Kadaberekera ikintu kiri très important. Andika kino kintu. Ukwimatanya gutanga ubudahangagwa mu bintu bitatu. Ukwimatanya n'umwami gutanga ubudahangagwa mu bintu bitatu, kandi rero tuzaguhereza. Winjira mu buzima bwa misi yose, ikintu ca mbere kiraje ishinga abantu mu isi, muze mukirabe niki. Ikintu ca mbere kiraje ishinga abantu mu isi ni security, umutekano. Umutekano ni ikintu ca, muze mugerageze kuraba impamvu ibihugu vya Afrika uzosanga kenshi bitakaza abantu, ugwaruka n'abantu benshi, ugasanga bagwanya intambara yo kwimuka baja za Buraya na Amerika baciye mu nzira zitabaho, ugasanga bari mu bwato, ubwo bwato bukagenda butakaza abantu mu biyaga kandi bagenda babizi. Ariko ugasanga bamana umwitwarariko n'ishaka ryo kwambava muri Afrika. Mwe mwibaza yuko ikintu ca mbere bahunga n'igiki? Ntimuvuge ko bahunga ubutunzi, bahunga manque ya sécurité. Kuko umuntu nubwo bari mukene ariko akaryama kumva arasinzira nta nkomanzi, aho hantu yo hapfira. Uzubira na karorero hazo umuntu ari muhira, urazi ko atanakimwe wakoze, munagusange muhira kugira ngo wewe uri kurarondegwa, uri siri ko ataco wakoze. Nta perereza ari kurindora kurondera, nta gipolisi kikurondera, nta dekartia kurondera, ariko umuntu akubwira ngo uri kurarondegwa. Ako kanya haca abapolisi babiri nyuma y'inzu barabe guke gusa, tuguyango uyo munsi urari buhonga. Uwo munsi bivyara guhungabana muri wewe utazi ikintu na kimwe wakoze. Ego canyoye, ego canyoye, utangura kurondeza mu miryango. Numugabo wanje yakoze ikosa, ni mama yakoze ikosa, mbega ni uhunga ata muntu numwe yakwirukankije. Kubera iki? Ikintu cambere umuntu akene mu buzima bwiwe, arakeneye sécurité intérieure na sécurité extérieure. Ni naco gituma abantu benshi bakenera umutekano wo hanze, bataragira umutekano w'indani, baba ariko baragira iki? Barambugwa. Kuko umutekano w'imbere ni uza n'umutekano wo hanze. Mana ishimwe cyane gose, Mana ishimwe cyane gose. Raba rero ndashaka ndabereka ikintu ca kabiri kiraje ishinga abantu mwisi, abantu bose basengera, ikintu citwa ubutunzi n'icubahiro. Ubutunzi n'icubahiro.
cyo gutuma uzugerageze kuraba. Abantu benshi mufise amasouvenir y'abantu bababwiye nabi, ariko kubwibwa nabi kuwo muntu kenshi ukwitiranya na situation wari urimo. Situation wari urimo. Uyu munsi abantu benshi bagira amabifu, ugasanga umuntu araje, umuntu ugasanga yaraje mu buzima ahereza invitation uyu aragusimba yihereza uyu, urubanza ruca rutangura. Jende mu muryango wo hafi gutashobora gutanga invitation akayiha nakaje akanyima bifu bayinjiye. Ariko ikibazo gihagaze ngaho, hari ibihe ducamwo mu buzima ndugu yangu n'abantu bakabona ko ataco twobamarira ego canyoye, ugasanga ivyo bikreya ibintu kutwibagira bavyirengagije canke bibagiye. Birabaho mu buzima. Cyo gituma reka ndababwiza ukuri, iyo muragutumiye muri mariage ibihe tangabo kenshi ntabakeneye presence yawe gusa, abakeneye ico presence yawe izana. Imana ishimwe cyane gose. Ubutunzi ni icubahiro kuko tuvyemeranye mu rwego rumwe canke urundi. Hari ibintu biguye ijambo mu muryango, abashinga ntaye bari hano, nukuri uzosenga Imana ugwana intambara zose zishoboka, Imana iguha amafaranga. Cambo ca Reverend Olivier, Imana itaguha amafaranga ukaba uri mu rugo bakubwiye koza ivyombo, nukuri vyoze. Imana iguhuze n'igitangazo ugira agafaranga, kandi vy'ukuri udafite n'amafaranga ntuze wihute kurongora, kubera ko isi y'uno munsi iragwaye. Ariko reka ndakubwiza ukuri, icubahiro c'umugabo si icari n'icamaze. Nazi umugore aje gukubwira ngo sharinga ibiharage byaduze, nawe mu mfuko bitaduze, uca wirirwa uri makasi musi wose, kandi uca usanga uri uwa mbere ushwana, jewe ndabikura he rerere nijya n'imare. None ko bakubwiye ko ibiharage byaduze, izo ntambara zose n'iziki. Nico gituma abagabo bari hano ndasenga Imana ibahakana mu izina rya Yesu, kubera yuko reka ndababwiza ukuri, niki cubahiro c'abadamu batwubaha. Hari igihe batwubaha bifatiye kuco tumaze. Rero ibi bintu ndugu yangu vya kutokupambana bizo gushikana ahantu. Asifiwe Yesu. Ubutunzi n'icubahiro birashobora kuguhagarika imbere y'abami. None sivyo abantu bahamiraga bene data. Ica gatatu ni amagara meza, kuko amagara meza ndugu yangu niyo wogira vya mirenge. Utafise amagara meza. Nigeze kumva makuru y'umugabo w'umugwiza atunga komenga ntovuga. Yarafise umushoferi kubera ko yaramutwaye imyaka myinshi, bari bamenyeranye. Ama rero yamutwara mu modoka akaja kwivuza mu Rwanda hari kera, kubera umugwiza atunga ntagihari. Ama kubera ko bari bamenyeranye, wa mushoferi yakata gutya gato yagira musi ya Bugarama cyane, akabona akagori kamubwira ngo boss nogura akagori, ati nta kibazo agotora amafaranga. Akarya ageze Bugarama twatonya magahitana tune, yinjiye Kayanza kote nagahitana maga karya, hirya agahitana mata kacarenza akacambwa ati boss hameze neza. Urumva uruvange rw'ivyo yari boss acatangura tuamva aturi kararira, ararira amoso zaratemba. Wa mukozi aramubwira ati boss hari ico nagukoreye? Ati nariko ndasenga mutima Imana icome kamyo estoma yawe. Ati jewe ngeze kugwega ikiriko kirambeshaho ari irigirimwe naryo nshobora guteramira amasaha 3 kugira ngo ndarimari, ariko we nta mafaranga ufise, je mfise vya mirenge. Nakubonye ikigori utereramo, nakubonye inyamutereramo, indumbaswa zose wakubisemo n'amagi, kandi ndakubona ndabona ufise amagara meza. Amagara meza ndagutangarize rero, iyo wimatanije n'umwami aguha ubudahangagwa muri ibi bintu bitatu vyose bifatiye ku ijambo ry'Imana. Iyo wimatanije n'umwami aguha ubudahangagwa. Number 1 mu magara meza. Imigani 4:20. Imigani 4:20 gushika 22. Imigani 4:20 aravuga ngo mwana wanje umviriza neza, shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, ntibikava imbere y'amaso yawe, bizigamira imbere mu mutima wawe. 22
kuko bibera ubugingo ababironka virgule no kunonoka mu mibiri yabo yose. Aho se bibiri y'igifaransa hafi ivuga gute kuri verset 22? Umviriza, ni sante ku mibiri yabo. Bakoresha ijambo mu kirundi tariryo bavango no kunonoka kw'amagufa, ariko mu gifaransa bavuga ngo ni sante n'amagara meza kuba rironka. Imana ishimwe cyane gose. Mu mvugo yumvikana urugezo, the good health, urugezo go kunywana n'Imana ukabaho mu buzima bwo gucudika n'ijambo ry'Imana birazana amagara meza mu mubiri. Kubera iki benda daterekana babwiza mwari muzi neza ko hari ingwara zimwe ziterwa n'ivyaha. Ntimuvuge ngo sida ngo niyizanwa n'ubusambanyi gusa ya. Hari izindi ngwara zinjira mu mibiri y'abantu bifatiye ku vyaha. Hari amakansere menshi yinjira mu buzima bw'abantu bicaye ku vyaha. Kubera iki? Ndashaka mutahure kino kintu. Mu bisanzwe iyo umuntu akoze icaha automatiquement aba yugururiye umuryango abadayimoni. Abadayimoni nabo yo porte d'entrée nayo ihesha uburenganzira le demo kwinjira, gusambura, kwica no gutikiza. Ni naco gituma kugororokera Imana biratuzigama amagara meza. Biko murantahura. Nico gituma ari abantu Yesu yigisha akaba imbere yo kubakiza akababwira ngo ivyaha vyawe urabihariwe. Abantu bagatangara akaca babwira mumenye ko mfise ubushobozi rero haguruka ugende. Yesu yari karababwira ngo ivyaha murabihariwe kubera ko izo ngwara zatewe n'ivyaha. Nuko birabitahuraga bene data. Abandi akababwira ngo urakize, ngo genda amahoro, ntuzusubire gukora ivyaha kugira ngo utazobona ibibi birushirijeho. Muyane mvugo izumvikana hari ivyaha mu buzima bitera ingwara. Kandi reka nababwiza ukuri, kimwe mu bintu bishobora gutera gukenyuka n'ivyaha. Kubera iki? Ikintu cyose cugurura imiryango abadayimoni bagashobora kwidegemvya mu mibiri y'abantu birashobora kuba inyenda muvano yo gusambuka. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ninacho gutuma reka ndababwiza ukuri, nimba wahisemo gukizwa, kizwa neza ndugu yangu, tegwe neza muri Yesu. Ibintu byo kwivanga no kwikoropa n'ibindi bitandukanye uzosanga uri kurinjiza mu buzima bw'iwawe ibintu utazopfa usiporose mu buzima bw'iwawe. Muze mugerageze kubaza. Imana ishima cyane gose. Sinzopfa nibagiye umugabo yagiye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu. Abwira umugabo araho yari yanyunyuse asa n'uri paralize, hamara musengera, hama yumva Imana mu mutima ishaka kumukiza ariko ayobegwa igituma adakira. Acaragenda asenga wenyine ati Imana mbwira nokora iki. Imana icaramubwira ati genda umuganiriza ubwa mbere na mbere ico yokora aramutse akize. Caragenda aramwicareka ngo muze hamwe no gusengera ugakira uyu munsi woca ukora iki. Acarambwira ati mwana wanje sije nobona ndakize, ndafise hegitari zine ziraye noca ngena nkaziteramwe itabi. Automatic Imana yari ihishuye impamvu. None itabi gica abantu bangana gute? Hama caragenda amubwira ubutumwa bwiza arihana, agiheza kwakira umwami Yesu afatinye yo kutazora imitabi kandi yaciye abona wenyene ahaguruka atamusengeye. Hari ibintu ndugu yangu bizingamika bifitanye raporo n'abadayimoni, kandi abadayimoni twugurura imiryango mu buzima bwacu. Reka mpanure ngende bakizwa. Asifiwe Yesu. Muranyemerera ndabivuga uko ndavyumva. Reka ndababwiza ukuri, hari kigwanishwa Satani yahagurukije muri ino myaka yacu kigiye kwica abakizwa benshi mburagihe. Ikigwanishwa citwa fungus umuruturutu muzabibu. Sindiko ndaponda abantu ariko je ndiko ndavuga ukuri, kandi ivyo mvugira ngaha ku gicano ndafise duruwa kuko ndiko ndabwira abana banje. Nagira ndababwira ukuri, Satani ariko aradetruiza generation kubera ko yafashe ibintu munyumviriza neza bitari byo avyambika ifotoyo, kandi abantu benshi bariko barapfa. Abantu benshi muranywa fungus, kandi benshi mwikika mukiza ngo ntiyambiye, hama mugaca muvuga ngo uruma ngo ni tangawizi, bamwe mukazinywa kubera za mpamvu mutayobewe abagabo.
ariko nagira ndakubwire harimo umwambiro ndashaka ndaguhe preve zitatu zigaragaza ahantu hari umwambiro. Sawa muranyemereye? Preve number 1, ahantu hose hari umwambiro hakreya kanyota kisubiriza ko gushaka cyakintu. Abantu munywa fangasi birabagora kuziheba kubera ko hikreya kanyota ko kwisubiriza yo kwishaka buri munsi. Number 1, ikintu cyose uzobona unywa urya kigakreya kwisubiriza ukabura amahoro yimbitse indani, menya neza ko hari akabazo kari kadeturiza ubuzima bwawe. Cyo ni ikintu cya mbere. Number 2, byisubiriza gushaka kwama muri cya kibanza. Abantu benshi uyu munsi mwarasubiye amarigara musigaye mutasa sita y'ijoro muri fangasi n'imiryango ntikibabona n'abana ntibakibabona, musigaye mugereranywa n'ivyo ntovuga. Cyo ni cya kabiri ikibanza. Icya gatatu kikwereka ko ariyo pression ya majambo menshi uvuga wayisomye uba wumva ari wowe gusa. Kumuntu acangamuka ndugu yangu ukabona menga rakayanga numenga bamusiza amamesa amaso kamenga yashushe hakavuga amaja areka kutubesha kakandi kakerike chose ariko kubera ko handitse 0% alcohol na bugingo n'umuntu acabisekeza. Hama itangazo rya 4 benshi muze mugerageze kumviriza mwamana imitwe idahera. Icya gatanu uze wumviriza umufuke uvyutse ugwagwa n'isonga ihiye. Kimaze guhura n'umuntu yanyoye fangasi ngo karatanga wizi akandura muri 8 akayangana ngo agamba Pasteur ngo chance yewe gayewe ukomena musurami chance iyo morale chance kwe iganira murabye ndumigo ibyaha biragabanya iminsi yo kubaho mesherizami. Cyo gituma ukiyamwa kuokoka tumbereza ubuzima bw'iwawe kuko kitavomerewe n'Imana kivomererwa n'umugwanizi, kuko ubuzima bwose buhagaze ku ngingo utegereza gufatira ubuzima bw'iwawe. Ndugu yangu ibiriko biragukanga uyu munsi, ubuto bushobora kuba buriko buraguhenda uyu munsi, uko umwaka wongerekana ku buzima bw'iwawe ugutwara ubwiza wari ufise uburi kuraja mu rwego rwo kuba abarundi twese, ugutwara inkomezi wari ufise. Ikintu cambere utegeza kuzokwirinda mu buzima bw'iwawe uze wirinde kino kintu kivuga ngo iyo namenya. Utegereza kuba umuntu ufata ingingo yo gutumbereza ubuzima bw'iwawe iminsi mibi taraza. Kubera iki? Hari amakosa ushobora gukora uyu munsi akinjiza mu kaga ubuzima bwawe bwose usigaje mu isi, kandi kimwe gihenda abantu ni ikintu cyitwa imyaka. Ikintu cyitwa imyaka ni kimwe gihenda abantu bakumva ko bari strong. Urabona iyo umuntu ata grippe afise na malaria mu mubiri wiwe hari igihe yumva kumenga nico mutera yo civuna, ariko hariho imisi uza mu buzima bw'iwawe ugasanga wahombesheje kubaho kwawe kose ukoresheje amahitamwo y'akantu katagira umutwe n'amaguru. Mana dufashe cyane gose. Satani n'abadayimoni baraturindiriye ahantu, kandi biyetangabo kenshi ntibadukurikirana kwa kundi mwibaza ko badukurikirana. Bagenda badutera amapasi y'utuntu. Urabona ugize amahego kagasimbuka abura icyo afatira ko akakureka, ejo ugasanga yafasha kandi gapira agaca mu bwenge bwawe akagukubita ipasi. Urabona iyo wihenze wa mupira ukawubloka acavuga turondaje dukine, nsubiza ukamusubiza nawe akagusubiza ukamusubiza, kandi we umusubiza yegera inyuma mu gihe amaze gushika ku kinogo yateguriye guhamba mu buzima bw'iwawe aca zibukira akaca kigutama. Yamara kigutama akaca agenda agakora amatangazo ngo muze murabe wa muntu yahora yigira umukizwa abasha, muze murabe ngo murabe. Hama bose bakavuga ati none ko wari warahaye Yesu ubugingo bwakagukiza, izo nyota zavuye he? Ayo makosa yavuye he? Nico gituma mesherizami ubuzima bwa butegeza guhagarara kuri decision yiwawe. Nta numwe rekara gusunika, were ku bavyeyi, were ku bagabo, nta numwe rekara gusunika, ni wewe na Mungu wako. Ukiamua mabaya, mabaya atakuja kwako. Ukiamua mazuri, mazuri atakuja kwako. Birashobora guteba ariko bitebuke, wowe uzobaho ingaruka z'amahitamo wakoze ataboneka mu buzima bwawe. Amagara meza yo kubaha Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gucudikana Imana bizana ingaruka y'amagara meza. Sante amagara meza.
Mana ishimwe cyane gose magara meza ndubwiye ngo reka gushira amareserve y'ibintu bizosenyura imitsi yawe bizosenyura ubuzima bw'iwawe hama muri 40 ugasigara ugwara ingwara z'abatama niyo ngorane dufise sinzi ko murabona bene ndababaza ikibazo kimwe haleluya nibaza ko ivyo niko ndavuga muri ko murabitahura ndababaza ikibazo muramaze gutena konte impamvu uyu munsi abantu b'imyaka 60 70 ariko barapfa cyane uyu munsi hapfa abantu b'imyaka 25 35 kugeza kuri 40 abo bantu basigaye bihuta gupfa cyane muramaze kwiyumvira ico kintu muze murabe ku mafoto ama ripe ari ku bantu ba 20 25 35 ni menshi par rapport y'abantu ba 60 70 muramaze kwiyumvira impamvu ndababwira impamvu cengero ndababwira impamvu ko ndabona mwese umwakangutse muri ko murandaba mvuze ku rupfu umuntu wese arakanguka ndabwira impamvu iyo umuntu ari muto agatekeramwo ibibi byinshi aba ari bombe yiteguriye kuzokwica byinshi mu buzima bwiwe ariko iyo umuntu ari muto agatekeramo ubuzima bwinshi aba ari bombe yiteguriye kuzokiza byinshi mu buzima ni naco gituma iyo umuntu muto amaze gufata inzira akayitiramo ibibi amahitamo kenshi ivyo bibi biramuhitana. Don't joke. Ndashaka kubazana ku rwego nduguyanga ubuzima bwawe buri mu kiganza ciwawe ni wabwica burapfa ariko ni wabutumbereza buratumbereza nico gituma uyu munsi shaka kukuzana ku rwego ndakubwira ngo enena ku ngingo uri kurafata mu buzima bw'iwawe ibintu byo kwibaza yuko ari agashumbusho n'agahengekereza Imana izoguha agahengekerezo buri munsi Imana yamikaho abagororotsi bumiye ku izina ryayo muko munanira tuba Mungu muri ko muranahuraga bene data agahengekereza Imana igakubagororotsi nico gutuma urahisemo gukizwa nduguyanga tembea kama mtakatifu Bwana sifiwe sana utembee na Mungu haleluya ikikora gukubita uyu munsi niwemere ko kigukubita imyaka yose ariko niwafata ingingo yo kubigendera uzopfa kirikare cha kabiri ubudahangagwa mu mutekano andika Yosuwa 1 ku murongo w'9 kwimatanya n'Imana gutanga ubudahangagwa mu rwego rw'umutekano Yosuwa 1:9 usomye Bibiliya urahabona Imana ibwira so ngo sije ngwibaririye nzoba ndi kumwe nawe haleluya sio mutekano none nzoba ndi kumwe bene data ikintu ca mbere gitanga ubushizi bw'amanga niki bari muzi ko ikintu ca mbere gitanga ubushizi bw'amanga atari amajambo wabwiwe ikintu ca mbere gitanga ubushizi bw'amanga no kuba hatajuri kwagiriza ikibi mu mutima wawe siko bushizi bw'amanga kuko iyo atajuri kwagiriza ikibi mu mutima wawe uburi siriko niyo woca mu mazi Imana zo gusanga mu mazi igiriki igutabari iyo atajuri kwagiriza ikibi mu mutima wamufise ubushizi bw'amanga kw'Imana izohagarara ku buntu bwayo kugirire neza ariko burya niyo ugiye mu vyago ufise ijuru kwagiriza ikibi wihutira kwihana ndabeshe kuko uba uri siri neza ko bijya byabishobora kuguhitana mu buzima bw'iwawe tembea na roho safi itasababisha maisha yako yawe safi Imana ishimwe cyane gose haleluya ivyo utararonga nawe utarashika ntibibe inzira yo guhemuka ibi inzira yo kwitega Imana ari kwigororokeye mu rugendo umutekano urwego rw'umutekano security hamicanyuma icubahiro n'ubutunzi proverbe imigani 8:17 gushaka ku murongo wa 20 proverbe 8:17 baravuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera budahomeka bazombona kuko itunga n'icubahiro biri wanje n'ubutunzi burama hamwe no kugororoka iyo uronse Imana ukabana n'aya mahoro ubufise ivyizigiro byo kuzogirirwa neza bakobwa bato muri hano nimwarushirizaho kwitwararika neza mukamatana n'Imana kazoza kanyu karikashe bahungu muri hano nimwakomeza kugendana n'Imana ubuzima bwanyu mukabunywanishamo n'Imana nkuko bibereye kazoza kanyu ni keza ba mama muri hano reka ndababwiza ukuri ikibazo si ivyo muri ko murabura uyu munsi ikibazo ningene muri ko muritwara mu byo muri ko murabura uyu munsi ndasubiramo ikibazo si ivyo muri ko murabura uyu munsi ikibazo n'ugwego muri ko muritwaramo mu byo muri ko murabura mu uyu munsi ba papa muri hano ikibazo si ivyo mudafise ikibazo ningene muri ko muritwara mu byo mudafise uyu munsi kubera iragusha ndakubwira ikintu iherezo ry'ubukene no guhera ni iherezo ryo kubura amafaranga no kuboneka kirazira rero kugwana uhemukishwe n'ibizoteba bikaza nabwiye abantu impamvu je ntashobora guhemuka ku mafaranga nuko nzi ku iherezo ry'amafaranga rukuza impamvu
impamvu nashobora guhemuka ku cubahiro nuko nzi ko amaherezo y'icubahiro kugira iki. Bakobwa muri hano, iherezo ry'abagabo nukuza, nukuye guhemuka kubera abagabo. Bahungu muri hano, iherezo ry'amafaranga nukuza, kirazira wirinde guhemuka kubera amafaranga. Mama, aho uri kuraca uyu munsi ashobora kuba ari babi, hari habi, ariko izuba ry'ubugorotsi rizokurasira humura. Imana ifise umugambi wa nigi yageze kumererwa neza. Ibiriko biragukwega rekana navyo, komeza inzira watanguje mu buzima bw'iwawe. Iherezo ryawe ni ryiza. Ariko rekana kubwiza ukuri, Bibiliya ivuga ngo hari iminsi mibi kubahemuka babishaka. Imatanye n'umwami. Haleluya. Ntukurikire Yesu kubera ivyo umuronderako, ukurikire Yesu kubera ubugingo budashira n'urukundo mukunda. Haleluya. Aca kubwira ngo witwarare ku bwami bw'Imana no kugororoka, ibisigenzo bikongera. Haleluya. Ndashaka kugutera intege. Ndumva hari umuntu ndiko ndatera intege muri kino kibanza. Ibimeze nabi ntibizokwama bimeze nabi. Ivyirabura ijoro rirashobora gukura rikijima rikaba noir, ariko iyo ribaye noir haba hiteguriye guca. Muze mugerageze kuraba ijoro rya saa 9 na saa 8 riba rikomeye, saa 9 na saa rikomeye, ariko saa 10 ishitse riba rikomeye, saa 10 na 15 izuba riba ritangiye kuboneka, agace kabatangiye kuboneka mu buzima. Niko n'ubuzima bumeze. Ubuzima burashobora kwijima, ariko iyo buriko burijima cyane umuco w'Imana buri kuraza mu buzima. Nico gituma muri iryo joro rinini reka guhemuka, matana n'Imana wimatanye nayo. Uvuga ati Imana sinkeneye icabona, ariko ahinyegeje umukunzi wanje. Sinshobora kuguhemukira kubera imikata y'uno munsi, nemeye kuyiheba kugira ngo nzoge hamburger zejo zamaze kuzana inyishu y'akababaro. Haleluya. Bagabo muri hano, rinda kanwa kawe ukarinde ibinyoma. Kubura kuyu musisi ryoherezo ry'ubuzima bw'iwawe. Ejo izuba ry'ubugororotsi rizokurasira. Ubona ubuntu. Bakobwa muri hano, ibi bintu ndugu yangu by'ubuzima usanga abantu babayemo mu buzima kubera kubura ivyo wabonanye abandi, ukabona kumenga wokora ivyo abandi bariko barakora. Oya, abandi bariko barigurisha, bariko bagurisha inyenyeri zabo. Bura amavuta ndugu yangu, genda uteke kambiri imere iheremwe akamoto. Igiye guheremwe akamoto kanyiremo iri mawe. Muranyumva? Iri mawe. Hamu yahoze ushire mu gicupa uyisige, ubwiza bw'Imana buzoza kuko bwatanguriye mu mutima, atajuri kwagiriza ikiri mu mutima. Kuba utarashika ku rwego rwo kwisiga amavuta yo 50 sivyo bigaragaza kuri nyuma y'amajambere, n'urugezo rwo kurinda umutima wiwawe. Ariko ivyo uri kurarinda uyu munsi nivyo bizokuvugira ejo. Ivyo uri kurarinda uyu munsi nivyo bizogira iki. Isi y'uno munsi iragwaye, isi y'uno munsi iragwaye. Sindababesha, ibintu biriko birakomera mu bakenyezi cyane. Aho abakenyezi bakubwira ngo no, ujenegeza kugira umugabo w'indoba ngo ariko nuwo hanza mu mafaranga. Sawa, komeza. Ariko nagenda kubwire ngo heza guhemuka ibigori bikaza. Icubahiro cawe uri kuragurisha ndugu yangu, isi niyamara kuguhererekera izokwandika 0 ku bwambure bwawe, hama bakwita igipupe kuko onere yawe wayigurishije. Kazi yapo wapo ndugu yangu. Eki ivyo vyitwazo ngo urabona umugore wanje, ngo urabona umugabo wana, ugukomera k'umugore mwiza n'uburyo yifata kandi umugabo adashoboka. Ugukomera k'umugabo mwiza n'uburyo yifata neza kandi umugore adashoboka. Ega nivyo uzuherwa igitsibo. Ariko ibi bintu ndugu yangu usiga uri partage nko kumenga uri wifi. Zombwira amaherezo uretse kuri kuragabanya imyaka yo kubaho, ukaba uri kurica destiny y'ubuzima bw'iwawe. Uyu munsi abahungu ntimugishaka gukora cyane ngo muronke iby'iwanyu, mushaka kuregwa. Urabona musigaye murondera ibigore bifise amafaranga byahumanye bigapagana, ama kugira ngo bikurere usubire bwana bakugurire na pampers. Sindavyanse. Uyu munsi uri kurakira amafaranga kandi uri kurayarya, ariko imhemu mbi biriko biratera mu buzima bw'iwawe, biriko birakununuzamo inkomezi z'ubugabo no kuba intare igico yahize. Umugabo ategereza kuba intare igico yahize. Mu bisanzwe umugabo kirazira kurya ico baguhigiye. Ukabona uri umugabo uri kurya ico baguhigiye, iyo ni probleme. Utegeza kwamana kanyari gabo kaguhesha imbaraga yo kurya ico wahize. Bibiliya kacivuga ngo nta ciza nabonye munsi y'ijuru. Haleluya. Haleluya. Urangera Bibiliya ivuga ngo nta ciza nabonye munsi y'ijuru kingana kurya no kunywa ibivuye mu butame benye binatoka ndani ya jasho. Ngo navyo nyene ni vyiza kuko biva ku Mana.
ambara akanyarigabo umugabo nyamugabo umugore nyamugore uvuga ati iteka ryanjye nzorirambara nako gushika ku iherezo bibura nzotuma n'ibijumbu nisige kambiri ariko ndindira uhoraho Imana zontabara umunsi umwe ineza y'Imana imurikira ubuzima bw'iwanje. Mwabana b'abakobwa rinda ubuzima bwanyu. Uyu munsi abana b'uyu munsi umenga kugurisha ubusugi, menga ni ikintu kiri very simple, ariko reka ndababwiza ukuri, hari aba businessman n'aba business woman uyu munsi bagura ubusugi kuko azi neza ko ashoboje umukobwa kumena amaraso. Murajya amaraso harimo inyenyeri yawe, arayigura akayitwara, hamugasanga ubuzima bw'iwawe ndugu yawe, umugisha wari ku buzima bw'iwawe, iteka ryari ku buzima bw'iwawe, ugasigara urirondeza mu byijiji kubera ko ryatwawe n'umuntu byitwa ngo yaguye amafaranga runaka. Reka gukinisha amaraso, siga mu buzima bw'iwawe. Hama ivyo nabyo bizoshoboka ryari? Kwimatanya n'umwami. Imatanya n'umwami, fata gahunda yo kwimatanya n'umwami, fata ingingo. Bitariko biraza uyu munsi, ejuru umukandida mwiza w'amahirwe meza y'Imana yo kubona izuba ry'Imana. Ico ndakurasira ntibizohoraho uko bimeze uyu munsi ndugu yawe. Uyu munsi ushobora kuba uri kurarira, ariko ejo ndabona ugutwenga kuri ko kuraza kudahagarara ku buzima bw'iwawe, kubera ko Imana ikuzi kandi izi n'ivyo uri kuracamo izokugirira neza. Haleluya.